Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa muri uno mugoroba mu gihugu c'u Burundi, aho ibintu bitifashe neza nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye asohokeye igihugu. Hakaba hari abajenerali bakomeye cane bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bahungabanye umutekano kandi bakore ibishoboka byose Ndayishimiye ntagaruke mu gihugu c'u Burundi, kuko murazi ko hamaze iminsi hapangwa imigambi ikomeye cane gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, bikozwe n'abajenerali bakomakomeye bakomoka muri CNDD-FDD, harimwo n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, uvuga ko Ndayishimiye yishe igihugu ku rugero rukomeye cane. Turabigoroka ko mw'idonido ry'aya makuru. Imyaka 9 irarangiye Lieutenant General Adolphe Nshimirimana agandaguwe mu gitondo c'wa kabiri ukwezi k'umunani umwaka wa 2015. Hari byinshi byavuzwe ku rupfu rw'umuhisi Lieutenant General Adolphe Nshimirimana, ariko byose byagiye bitangura kumenyekana mu rubanza rwa General Arengiyome Bunyoni, aho byabonetse neza ko urupfu rw'umuhisi Lieutenant General Adolphe Nshimirimana bagizemwo uruhara n'abakomeye cane bakomoka muri CNDD-FDD, na General Arengiyome Bunyoni ubwe akaba yarabihamije mu rubanza, aho yavuze ko abagandaguye Lieutenant General Adolphe Nshimirimana batigeze bahanwa kandi ko batigeze bagezwa imbere y'ubutungane, mu gihe hari inzirakarengane zimaze imyaka irenga 9 zifungiwe ubusa zizira ko zagandaguye Adolphe Nshimirimana, ariko wabafunze akaba ari wavuze ko rwose barengana. Ariko ikibabaje nuko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye butigeze bukora ibishoboka byose kugira ngo bufungure izo nzirakarengane, ikimenyetso kitabesha ko muri CNDD-FDD ari bo bakoranwamo, kandi akaba ari ikimenyetso cyerekana ko ibyabaye kuri Adolphe Nshimirimana bifatanye n'abategetsi bakomakomeye bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Nabyo nyine muraza kubikurikira mw'idonido ry'aya makuru, aho muza kumenya byinshi bihambaye cane kandi biteye ubwoba, byerekana ibintu bikomeye cane kandi biteye ubwoba biriko birabera mu gihugu c'u Burundi. Aratabarizwa apfungiwe mu iperereza atagikozwe, ubuzima bwiwe bushobora kuzimanganywa. Uyu ni umuyobozi ukomeye cane ufunzwe n'ibihangange bikomeye cane, birimwo n'ibihangange by'abajenerali bikomoka muri CNDD-FDD, aho bimupfungiye ubusa. Ariko amakuru adushikira akaba adahumuriza, akaba avuga ko umwanya uwari wose ashobora kugandagurwa azira amanyanga ashaka gukorwa n'ibyo bihangange. Byose twabibateguriye mugiye kubikurikira mw'idonido ry'aya makuru. Wewe ico usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone, aka ni kakoryo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Aratabarizwa apfungiwe mu iperereza atagikozwe, ubuzima bwiwe bushobora kuzimanganywa umwanya uwari wose. Uwo apfunzwe n'ibihangange mu iperereza ni Blaise Arakiza, umuyobozi mukuru wa Sabuprodia, sosiyete isanzwe ikora ibintu bitandukanye birebana n'uburimyi mu gihugu c'u Burundi. Blaise Irakaza yapfunzwe azira amafaranga mvamakungu arenga gato ibihumbi 500. Ayo ni amafaranga yari yatanzwe n'iryo shirahamwe mu isoko yo kugura ibiharage mu ishirahamwe Kavike byo mu gihugu ca Uganda.
Blaise Arakiza ahorwa kuba yaranse ko ayo mafaranga akoreshwa n'ibihangange inyuma y'aho iryo soko rihagarariye kuko wewe yashaka ko ayo mafaranga asubizwa mu banki nkuru y'igihugu aho yari yavuye nk'uko tugira tubibone imbere muri no nkuru twabateguriye. Imbere yo kubandanya tubanze tumenyeshe ko Blaise Arakaza apfunzwe n'ibihangange bigize urwego rw'ishingwantwaro rwa Sobuprodia. Uwa mbere muri iryo bihangange ni Generali Ntakavura Serge asanzwe ari we arongoye urwo rwego nshingwantwaro. Generali Ndayiziga Emmanuel asanzwe ari icegera c'utwara iperereza ku rwego rw'igihugu. Umugwizatunga Hategekimana Reveriyano azwi ku izina rya Musteri. Umugwizatunga Uwiragiye François Batazira Mayondori. Umugwizatunga Ntunzwenimana Juvenal Bena Ndayiseye. Odasi asanzwe arongoye ishirahamwe Musumba Holding. Nk'uko twabitohoje mu kwezi kwa kabiri 2023 ishirahamwe Sobupel ryaragiraniye amasezerano n'ishirahamwe Kaveke ryo mu gihugu ca Uganda yo kuzana imbuto z'ibiharage zingana n'intoni 210. Ayo masezerano yahagaze ku mafaranga mvamakungu angana n'ibihumbi 325 y'amadolari y'Amerika. Tubanze tumenyeshe ko ayo mafaranga yose ishirahamwe ryari ryayakuye muri banke nkuru y'igihugu BRB kugira ribone gutuma ibyo biharage mu gihugu ca Uganda. Mu nyuma ryashirahamwe ry'Ubugande ryo mu gihugu ca Uganda ryarazanye mu Burundi za mbuto z'ibiharage mu kwezi kwa kane 2023 ariko rirazana ubwoko bubi batumvikanye ko ndetse bazana ubwoko budashobora kugira icyo bumarira abarundi. Niho iryo shirahamwe ryo mu Burundi rimaze kudashima ibyo biharage yaca yandikira ishirahamwe yo mu Bugande isaba gusubiza ya mafaranga nk'uko byari mu masezerano bari bafitaniye. Mu mpapuro dufise zo mwibanga iryo shirahamwe ryishuye ishirahamwe ryo mu Burundi bemera ko bagiye kuyishyura ariko bakayishyura mu mice ibiri. Ishirahamwe ryo mu Burundi ryaciye ryandikira ikigo Obare ku kwezi kwa kane 2023 imenyesha ko ibiharage yarihiye byinjiye mu Burundi ishaka kubisubiza hanze kuko bidakwije ibisabwa. Ku igerekerezo rya gatanu ukwezi kwa gatanu 2023 Obare yarishuye iryo shirahamwe imenyesha ko atangorane yemerewe kubisohokana igihugu. Aha ishirahamwe yabimenyesheje Obare kugira ntisubire kurihishwa amafaranga yo gusohokana ibyo biharage yagira isubize mu Buganda. Mu nyuma rero bamwe bagize wa murwi w'ibihangange twavuga hejuru bamaze kubona ko y'amafaranga vamakungu agira asubizwe niho baca batangura kuremera umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe Blaise Arakiza bamusaba ko ayo mafaranga niyashika atosubizwa muri BRB yoca ayabaha bayakoreshe ibindi. Amakuru twatohoje nuko umuyobozi Blaise Arakiza yangiye ibyo bihangange ababwira ko amafaranga azoshikira aho yavuye muri BRB nk'uko igikorwa yaragenewe cabayemwo ingorane mu kurindira ko baronka isoko ahandi. Aha rero niho byakomereye kuko abagize umurwi wa bya bihangange bamaze kubona ko Blaise Arakiza abangiye ko ayo mafaranga azoshikira mu minwe yabo baciye batangura kurondera uko bigarurira ayo mafaranga. Amakuru twatohoje yemeza ko ibyo bihanganye bishikiye mu gihugu ca Uganda ku cicaro cy'iryo shirahamwe kwishuza amafaranga, ariko urongoye iryo shirahamwe na Kabale Patrick arabangira ababwira ko atabazi kuko ku mpapuro z'amasezerano handitse ko Blaise Arakiza nk'umukuru w'iryo shirahamwe ryo mu Burundi ari nawe yategeko imikono. Ifungwa rya Blaise Arakiza naryo nyine ryabayemwo ikinyegezwa gikomeye cane. Inyuma yaho na Kabale Patrick arongoye iryo shirahamwe yankiye ibyo bihanganye ko atabiha ayo mafaranga kubera atabazi. Ubuyobozi bwa Kaveke bwaciye bugira amakenga ntibwaba bugisohora ya mafaranga. Abarongoye Kaveke baciye babibonamwo amahinyu baca barindira ko bica mu nzira z'ukuri kuko biketse ko bishobora kubata mu mutego ukomeye cane. Bya bihanganye bimaze kwankirwa
gusubizwa ayo mafaranga byaciye bitwarwa n'agashavu bica bitegura uko bigirira nabi Blaise Arakiza arongoye iryo shirahamwe ryo mu Burundi, bimwagiriza ko yanyuruje aya mafaranga, nawe akababwira ko ishirahamwe ryo mu Buganda riri mu nzira zo gusubiza ayo mafaranga nk'uko yabyemereye mu makete bandikiraniye. Twashoboye kumenya ko umuyobozi ajejwe by'ubutunzi DAF muri Sobopradia yitwa Antanazi guhera mu kwezi kwa kane 2024 yagumye yihereranya abakozi bato bato muri iryo shirahamwe abasaba kwiyamiriza umuyobozi mukuru Blaise Arakiza. Mu byo DAF yabwira abo bakozi harimwo ko Blaise yanyuruje amafaranga yari yagiye kugurwa ibiharage muri rya shirahamwe ryo mu Bugande ariko byari ibinyoma bikomeye cyane. Ibi yabibwiye abakozi mu bubeshi kuko ishirahamwe ryari riko rirashaka uburyo ki ayo mafaranga asubizwa mu gihugu cy'u Burundi aho yavuye. Ntibyatebye ku igenekerezo rya 6 ukwezi kwa 6 2024 wa muyobozi mukuru Blaise Arakiza yarahamagawe na bamwe muri bya bihangange twavuga bigize urwego nshingwantwaro rwo kugira ngo bamenye uko ibintu byifashe, bamumenyesheje ko bamukeneye. Blaise amaze kubashikira baciye bamufata baja kumupfungira ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura. Imodoka yariko aranyonga uwo munsi bamufata ihagaze muri parikingi y'iperereza gushika uno munsi. Gushika ubu ubwoba ni bwinshi mu muryango n'inshuti za Blaise Arakiza harimwo n'abakozi b'iryo shirahamwe. Bafise amakenga ko uwo muyobozi ashobora kuzimanganirizwa ubuzima. Basaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gufasha kugira Blaise Arakiza ntagirirwe nabi kuko yanse ko ayo mafaranga amakungu yoshikira mu minwe y'ibyo bihangange, kuko we yarakoze ibishoboka byose kugira ngo amafaranga asubizwe muri BRB, ariko biboneka neza ko ibyo bihangange bishaka kuyanyuruza ari byo uyu munsi ariko arazira. Akaba ariyo mpamvu abamutabariza basaba umukuru w'igihugu kumugarukirako kugira ngo ntiyishwe, kuko amakuru ahari adahumuriza avuga ko umwanya wari wose ashobora kugandagurwa kandi bikozwe n'ibyo bihangange bikomeye cyane bikomoka muri CNDD FDD. Tuve kuri iyi nkuru amakuru yacu tabananize ku nkuru iriko iravugwa ku muhisi Generali Adolphe Nshimirimana, bivuga ko yoba yaragandaguwe na bagenzi be bakomoka muri CNDD-FDD nk'uko n'uwahoze ari umushanganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni yavuze ko rwose abishe Adolphe Nshimirimana batigeze bahanwa, kandi akemeza ko nawe bari bagiye kumwica nk'uko bishe Adolphe Nshimirimana. Iki kikaba ari ikimenyetso kitabesha ko Nshimirimana yishwe n'abakomoka muri CNDD-FDD, kuko icyo gihe ibyo bintu biba Generali Arengiyome Bunyoni niwe wamushirangaje umutekano, aho benshi bavuga ko rwose ibyabaye abizi kandi ko abifiseho amakuru menshi cyane. Akaba ariyo mpamvu abatari bake bemeza ko ibi byakozwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ariko ikibabaje bakaba ari uko badapfungura inzirakarengane, mu gihe Bunyoni yemeje ko abakoze iryo bara batigeze bapfungwa kugeza uyu munsi. Imyaka 9 yarangiye Lieutenant General Adolphe Nshimirimana agandaguwe mu gitondo cwa 2 ukwezi k'umunani 2015. Igandagurwa rya Adolphe Nshimirimana ririmwo igipfungu cyinshi cyane. Abapfunzwe bagirizwa ko bamwishe ubutungane ntibwigeze bwerekana neza uruhara rwabo, n'urubanza rwabo rwama rwikwega cyane ku buryo bukomeye cyane. Abazwi ko hari ico bashobora kuba bari bazi ntibaciriwe urubanza. Umwe yasohowe ibohero aricwa ataburanye, uwundi yaranyurujwe n'iperereza ryo ku kirimba kwa Perezida Nkurunziza nawe nyine aricwa. Generali Arengiyome Bunyoni aherutse gutangaza muri sentare ntanyuzwa ko abishe Adolphe Nshimirimana batigeze bafatwa. Mbere yanavuze ko nawe nyine igihe iperereza ryarungikwa kumusaka yaciye ahunga kugira ntiyicwe nka Adolphe Nshimirimana. Mu ncamake asa n'uwemeje ko abishe Generali Adolphe Nshimirimana barongetswe n'ubutegetsi bongera barakingirwa bikomeye cyane. Muri aya mezi 3 aheze naraganiriye n'abantu babiri bahoze begereye cyane Perezida Nkurunziza.
ibyo bambwiye ku rupfu rwa General Adolphe Nshimirimana biratangaje cyane, igihe kigeze nzobishyira ahabona kugira abarundi bose bamenye akabi kariko karakorwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Uyu munsi ni ukwibuka urupfu rwa Liyetona General Adolphe Nshimirimana, ni ukwibuka kandi inzirakarengane zivundiye imyaka 9 mu munyororo mu gihe wazipfunze wenyine yemeza ko zipfungiwe ubusa. Abipfuza kwibuka ibyaranze General Adolphe Nshimirimana babisanga ku nkuru twacishije kuri ino chaîne yacu ya YouTube, mukamenya ubuzima bukomeye bwamuranze ndetse mukamenya n'ibyaranze urupfu rwiwe benshi bavuga ko rwaba rwaragizemwo uruhara n'abategetsi bakomeye cyane, ndetse n'umuhisi Petero Nkurunziza akaba ari mu batungwa urutoki ko yarugizemwo uruhara, nk'uko na General Guillaume Bunyoni ubwiwe aherutse kubyemeza, akavuga ko abishe Adolphe Nshimirimana batigeze bahanwa kandi akerekana ko bari mu butegetsi bwa CNDD FDD. Banywanyi bacu, ibihe byiza nibyo ndabipfurije, kandi kanya kari buze andi makuru ahambaye cyane azaba agezweko mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'ibiri kuvugwa ko umwanya uwo ari wose Perezida Evariste Ndayishimiye bashobora kumukura ku butegetsi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.